Hampande yo kwinonora imitsi biciye mu gutambuka ivyo bita marche ngo ni n'akaryo keza ko kugenda bararaba ubwiza bw'igihugu muri Club Les Amis de la Montagne. Hari kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 22 Ntwarante mwaka wa 2026 aho uwo mugwi wakoreye ico gikorwa cyo gutambuka muri zone Mbuye mu ntara ya Kera ya Muramvya bagenda bagana ku bigabiro vy'umwami Mwezi Gisabo. Njejimana Egide arongoye umugwi Les Amis de la Montagne aratubwira aho bagiye baraca n'icatumye biyumvira muri ako karere. Gikorwa cy'uno munsi nivyo cari mu ntumbero yo kugira sport nkuko twama tuyigira, ariko naho kwara kugira sport yari sport idasanzwe kubera ko gwara urugendo rushira hamwe sport kongera rukatwereka akahise k'igihugu cyacu, katwereka ibigabiro vy'abami ahantu twaciye nivyo twabanje turaca hirya no hino mu ntumbero yo kugira sport, tukabona imihana imisozi myiza, ariko aho hose tukaba tugomba gushika ku bigabiro vya Mwezi nkuko urugendo rw'uno munsi twari twagwitiriye ibigabiro vya Mwezi. Ahantu rero twashitse twagomba gushika kwara kuja kwereka abanywanyi n'abashitsi batugendeye uno munsi bashimye kubifatanya natwe muri runo rugendo rw'uno munsi, kwara kubereka kahise k'igihugu cacu, kwara kubereka ahantu habaye abami. Harya ahantu twaciye harabaye umwami Mwezi Gisabo, ariko kandi harabaye n'umwami Mutaga. Njejimana aratubwira uburyo bakoreramwo iyo batanguye iyo sport yo mu bwoko bwo gutambuka bita marche. Harimwo abakuze cyane, harimwo abakuze ibaye, hariho n'abakiri bato. Ni kuvuga rero yuko abakiri bato baranyaruka, abandi nabo bagenda bitonze, ariko tukaba tuja hamwe twese dutumbereye urugendo rwacu rwatujana ku bigabiro vy'abami Mwezi na Mutaga. Hanyuma rero kubera ko abantu batagira ku murindi umwe, nico gituma twica mu migwi myinshi, aba bangutse bagaca hirya kure, abandi nabo bakagerageza gutumbera aho tugiye kugira ngo tuze kuhahurira twese ku mwanya umwe, urugendo rugaherera rimwe. Nuko niyo ntumbero yacu, ni ubuhinga dukoresha muri Les Amis de la Montagne. Bisaba rero mugabo ubuhinga nyene bwo kurondera amayira kugira ngo ico gikorwa gishoboke. Kimwe mu byo bishimira ngo nuko babaye akarorero k'iyindi migwi ikora iyo sport yo gutambuka batitayeho imyaka bamwe bamwe baba bafise. Turiko duhimbaza imyaka 40 club yacu ibayeho. Ni kuvuga mwibuke yuko niyo club ya mbere yabayeho muri kino gihugu c'Uburundi. Izindi club zoba zagiye kuvuka ngira ngo haheze nk'imyaka 30-20 n'ingahe. Rero twebwe muri iyo ntumbero turabona yuko ico twishimira nuko twahaye akarorero abandi. Ayandi maklub aravuka nayo nyene aravuga ati barya abantu bagira ibintu bizima, none reka natwe tubigane. Uriya maklub yarabaye menshi cyane, niyo tuvuye Imbuye na chef de zone yatubwiye ko nawe nyene ko yabonye ibyo dukora yagize ati naje ngiye kuraba mpimiritse
abantu tugire club y'imbuye. Aha nubabwira yuko nka club iri ngaha yitwa umuganuro y'Imuramvya nayo nyene ni twebwe twayihetse mu ntango hanyuma irateba iraba club iriyagereye none ubu ni club ifise abanywanyi benshi cyane. Rero nka club imaze imyaka 40 murumva ko ivyo turanguye ni byinshi. Uno munsi ni kimwe tuberetse ikibanza kimwe tuberetse mugabo ibibanza tumaze kujamwo nkibi bifise intumbero yuko ibibanza vy'iratiro ni byinshi cyane tumaze kugendera. Aha iki cabaye ikibanza tuciyemo uno munsi ariko tumaze guca ku bintu byinshi cyane. Burya abo bakuze mwabonye kandi bagenda ukabona ko bagenda bagatambuka nyene bikomeye nuko babitanguye kera barabibandanya bakaba bageze ufise imyaka 80 yatanguye kumbura afise imyaka 20 muri club Les Amis de la Montagne himbagwa no kuba mu muryango araguma muri club ubu akaba afise imyaka 80. Rero n'umuntu novuga asanzwe amenyereye kugenda ntibimubabaza araduga umusozi akongera akamanuka akongera agakikama. Rero akamo twotera abandi abakiri bato nuko bahurumbira kugira sport. Twebwe nk'ikivugo cacu sport santé solidarité environnement tumwe tuvuga yuko umuntu yagize sport agira amagara meza hanyuma kugira sport bikuzana mu bandi mugize uri kumwe n'abandi rero muraheza mukagira ivyo mufashanyije bitari bike. George kwitegetse umwigisha wa kahise yarasiguriye abaraho amateka y'ibigabiro vya mwezi aho imbuye. Ndayininahaze Bernard arongoye club umuganuro yavyawe na Les Amis de la Montagne yarakengurukiye aho harikiye muri yo club ngo nakaroro keza baberetse ubu nabo ngo barakora kandi bikagenda neza. Niyo kindi kasi umukuru wa zone Mbuye yarashimiye abari muri yo club kuba barashoboye kuyumvira muri ako karere kabo ngo ni kimenyetso cerekana ko hari ivyo kurata ahimbuye na cane kuri ivyo bigabiro vya mwezi gisabo.